politike salariale ico cyo caravuye mu nzira mwaravyumvise. Ibiganiro mu bakozi n'abakoresha nyanico ravuga ati umutware wese afise abarongoye nagira inama n'abarongoye imisi yose. Hanyuma ingorane zihari muzitorera umuti mwebwe nyene. Reka rero murabona ko abanyabururi baraduhinduriye akantu k'ubwenge ngo numugisha niko buramatari yavuze. Ego nivyo numugisha. Nari nababwiye ko hari umuhinga cyane w'umushakashatsi w'umunyagiheta. Numuhingu umuravye apima nk'ibiro 43. Je twahagararanye nasanze namusomvye ibiro 60. Afise ubushakashatsi budasanzwe, afise umutwe udasanzwe. Namubaje ngene yorora, nandabwiye ko yorora insazi. Yambwiye yuko mukorora insazi, borora insazi mu buryo bubiri kuko hari ubwoko bubiri bw'insazi. Bafise ububundikiriro bwa mbere bw'amagi mu Burundi buri ngaho kuri abo bantu b'igiheta. Nyabururi uyo muhinga ko yarinze shika ngaha nimugende mutamwegereye ababwire ngene bigenda. Harajerese ke kurwabo so kurwabo afise iryinyo rimwe yanditse ivyo yashize ba mutama wa kera ego sha ko bitasha ego uraraba ntudendure n'agasigaye uraze gusigaye ku nusu arahejeje aragomboye mumumbera amashuro mutama aragomba mutama mukanya rero twave twumviriza ijambo nyamukuru umuvyeyi wacu se Barundi baba wa taifa mu Kiswahili akaba ari we mukozi mukuru mu bakozi bose. None rero ababijejwe badufashe batuzanira umuvyeyi wacu ngaha adushikiriza ijambo Abarundi ahereye ku banyabururi n'abandi bose bari ngaha muri kino kibanza. Nibashaka guheza murakoze ko muciye muheza. Nyericubahiro Mana mushobora vyose, wewe nyene urukundo impuhwe n'ikigongwe, we wama ari wewe uturinda ukabaduha n'igitondo ciza nuhezagirwe imyaka n'imyaka. Mwanyakubahwa ndongozi mwitavye uyu munsi mukuru ngaha muri iyi ntara nziza ya Bururi, duhereye ku barongozi b'iyi ntara guhera kuri buramatari gushika n'abarongoye abandi mu bucimbiri ndetse no mu miryango. Banyakubahwa bashinga amateka n'abakenguza amateka mwatowe muri iyi ntara nziza ya Bururi, nyakubahwa mukuru wa sentare ntahinyuzwa, nyakubahwa mukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, nyakubahwa Silvestre Ntibantunganya wahoze urongoye igihugu cy'u Burundi, ukaba urongoye n'umugwi ujejwe ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha, nyakubahwa
mushikiranganje w'abakozi n'akazi, na nyakubahwa mu rwego nshingwabikorwa rw'igihugu, na nyakubahwa muserukira ibihugu byanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu ngaha mu Burundi, na nyakubahwa murongoye ibisata bitandukanye mu nzego z'igihugu, na nyakubahwa namwe ntwazangabo mu rwego rwo kwivuna basi n'urwego rw'inyamiramabi, na nyakubahwa userukira urunani rw'abakoresha, nyakubahwa userukira urunani rw'amashirahamwe y'abakozi, ba nyakubahwa muserukira amashirahamwe atandukanye y'iterambere ndetse n'ayakurikirana ubuzima bw'abenegihugu, aho harimwo amashirahamwe y'abamenyeshamana, amashirahamwe y'abarabe by'agateka na muntu, mwese bakozi bakoresha umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, banyabururi mwese umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Uyu munsi n'akanyamuneza kadasanzwe kuri jewe n'umuryango wanje kubona twaje kwifatanya n'abanyabururi kuri uyu munsi mukuru udasanzwe w'abakozi n'ibikorwa, tukaba dukengurukira n'indongozi zitandukanye zigoye nazo nyene zikaza kwifatanya n'abene b'igihugu bo ngaha mu ntara nziza ya Bururi. Dushimira Imana rero yo yaduhaye uyu munsi ikaduha n'agaco keza kugira ngo tube turiginana. Ndashimiye cyane abanyabururi, mwebwe bene gihugu y'Ubururi, kubona mwaje mungana uko biraboneka ko muri abakozi, kuko ngaha haje umukozi gusa, nta kinebwe ndibaza caje, abo kumarigara bo n'ubu bari kumarigara, bariho abo igikorwa cabo kiri kumarigara, kandi rero abo birirwa kumarigara nibo usanga batanagwaye na kwashi, sinzi ivyo barya babikura, tuzobabaza neza iyo babikura, ugusanga arabarya imitsi abandi. Imbere ya byose reka nshime kandi shimire intambwe abarundi tugezeko mu guteza imbere ibikorwa. Tugeze ku ntambwe iboneka kuko benshi ubunebwe bariko barabugwanya. Aha muri iyi ntara ya Bururi niho hambere hari ivyatsi bitaribwa byinshi, none ubu aho nagiye ndaca hose ndabona ko vya vyatsi bitaribwa mwabihinduye ibiribwa. Ishinge nasanze ari rike, none rero biraboneka ko muri ku kivi muriko murakora, arico gituma ndabakengurukira cyane. Shimire kandi n'abarundi bose bagerageje ko bashobora bakarema akazi mu Burundi, baragize amashyirahamwe atari make, bituma n'abene gihugu ibikorwa byabo baronka aho bashora umwimbo barose. Ndashima yuko uno munsi abakozi n'abakoresha batakiri mu njyane
haba inama n'ingingo. Aricyo gituma nashaka mfata akanya gukengurukira nyakubahwa Sylvestre ntibantunganya arongoye ujya mu rw'ibiganiro, kuko byaratumye atagushikurana kuhaba hagati y'abakozi n'abakoresha. Kera umunsi mukuru nk'uyu abakoresha baza umutima uri mu kirere, wamenga tugiye kuburana. None ubu birashimishije ko tuba tuje kuvuga aho tugejeje ikivi. Rero ku bwanje uno munsi nashaka ko tuvugana ico kivi nyene, kuko ntiturashika aho dushaka, turacari ku ntango. Uwuserukira abakozi yavuze ijambo ngo ibintu birazimvye, muga ndazi yuko umuti awuzi. Arazi yuko uwovuga ati ubu nyene agende gufyatura inoti akazifotoza, umukozi ahembwa make mu Burundi agaca ahembwa miliyoni 10, arazi yuko ubwo nyene woza ubona ibintu birayangaye mu gihugu, kuko amahera angana n'umwimbu mu mategeko. Kuko benshi ntibaranabimenya, amahera genda yita ibirete. Ni rujya rupapuro umunyeshuri aronka iyo umwaka uheze. Rujya rupapuro gwerekana umwimbu yarose. Rero n'amahera ni urupapuro gwerekana umwimbu warose. Nta numwe rero yo kwitwa umukozi hanyuma atereka umwimbu ngo ase kuvuga ngo n'umukozi. Ntiyakoze, kuko urupapuro rwiwe ruba ruvyerekana yuko hariko amanota make. Burya rero ibintu kugira ngo tuvuye ko bizimvye, vyerekana ko hariho amahera twarose atangana n'ibigugwa. Nico vyerekana. Umunsi twimbuye vyinshi muzosanga byose bizimbutse. Mu minsi heze ubuho muravuga ko aragahengwe, mu minsi heze mwavuga ko mwabibuze. Ariko nagira ndababwira ikintu kimwe, ubu umbere vyotuma umuntu asivye kurima, usivye gukora, ubuzi neza ko uwo munsi uzowuriha. Shaka muharure kuva kera mu gihugu cy'u Burundi, kuva mu kwezi kwa 12 gushika mu kwa 3 hama hariho inzara. Ni muvyibuke mwese. Mwibaza ko yava kuki? Ajya amezi tumara muci twicaye, ajya tutegereza kuyariha. Ni muyaharure ingena ngana, muce muraba niyo nzara ingene yangana. Mu minsi yahera umuntu aragenda akarima agahindukira karaba hari imyaka acavuga ngo ibi bizompaza nta ngorane, agaca yitahira. Mugabo ubu kuko twatanguye gukora tugwiza umwimbu, nico gituma n'inzara itakiri nka yayindi. Umwe wese nabaza ariyumvira iyo tuva. Mu myaka yahera hageze nko mu kwezi kwa 2 wasanga abarundi batari bake mu ntoki hasigaye hasa n'umutatu benje kubera imikubi, kandi imikubi ntacyo twayikoza, n'ibyo twavyibagiye. Rero tuze turibuka gukora. Hariho abantu batazi gutandukanya ibintu n'ibindi, kandi burya n'indimi twagiye turatira zaratumye hariho ibintu dukora nabi. Akazi uzosanga ururirimbo urampa akazi, urandonderera akazi, noneho ubuhoho mugabo biriko birahera
kare wahura n'umuntu abwira ngo rega urandonderera na je waho umwana wanje abaricaye ntiyavuga haja gukora. Ubu rero turakwiye guhindura ururimi tukavuga tuti ngiye kugikogwa mpigikogwa. Kubera iki tudashaka kuvuga ngo mpigikogwa, tuvuga ngo mpakazi. Narashimye bamwe bakunda gutwenza uwavuze ko agiye gusaba akazi aca avuga akazi ko koraje ndagafise ngo rindira, aca aragenda guhiga akazi amuzanira icanda irengarenga ati ushaka akazi kiki k'icanda caye kirengarenga. Yari icigwa ahejeje kumuha. Rondera igikogwa. Umunsi tuzokumva yuko dufise igikogwa, uwo munsi umwimbu uzoca uduga mu gihugu cacu. Mugabo uno munsi turacavuga ngo mpakazi aho kuvuga mpigikogwa. Uravye abakozi b'igihugu, ijambo ryitwa leta ryarabamugaje gushikaho bibagira ko ari abakozi b'igihugu, ahubwo baca bitwa abakozi ba leta, leta nayo baca bayita kagwi. Ku buryo rero hajya twashikurana bari bazi ngo leta na kagwi k'abantu, niho baca bavuga ngo leta ntihomba. Mugaragira ndababwire yuko abene gihugu badakoze igihugu kirahomba. Kurya wahomvye duteranije uruhombo rwawe rwiwanje n'ugwundi tuza gusanga ari uruhombo rw'igihugu, ariko duteranije umwimbu wiwawe wiwanje wa twese tuteranije tuza gusanga ari umwimbu w'igihugu. Abize ibijanye no gutunganya iby'ubutunzi murandabwira nti je ntavyo nize, ni mugabo je ndavyiyumviriye, nico mwita mu gifaransa croissance économique. Ngaca mvuga nti ni croissance y'umwe wese iteranije ikizana croissance y'igihugu cyose. None ugenda gukora ntihave mu mwimbu, n'uwundi agakora ntihave mu mwimbu. Tuvuganye ukuri, igihugu cy'u Burundi covuga ko carose umwimbu? Nico gituma rero tumenye igikogwa ko ari ikizana umwimbu. Igihugu ntigishobora gutera imbere gisaba imfashanyo, ntibikunda. Igihugu gitera imbere iyo bene cyo bagwiza umwimbu. Ubuserukira abakoresha yavuze ngo amahera mva makungu ngo ava mu mfashanyo, ayo shaka ubura yibagira ajya asa amahera n'uburozi. Nta muntu n'umwe asaba imfashanyo ndabona yigera atera imbere, ahubwo tugwiza umwimbu dushore hanyuma tuzane ajya amahera mva makungu. Tudashoye ukazobona bayakuzaniye, namwe murabiza abarundi barawuciye ngo ibyagusa bitera ubwenge buke. Nitwaba dushaka rero kwikukira, icambere twokora no kukora tukagwiza umwimbu tugashora hanze. Nagira kandi shimire amashirahamwe asanzwe ahingura. Hariho amashirahamwe menshi yatumye abene gihugu batangura kugwiza umwimbu cyane. Twarabibonye nk'ishirahamwe rihingura igitegwa ca pacuri, kirya na karorero k'itunga ry'igihugu ingene riduga. Uwazanye iryo hinguriro yaragwijije ico gitegwa, bica bituma abene gihugu barima ico gitegwa cyane, hanyuma iyo bashoye niho baba barose impembo. Bose rero baciye barima ico gitegwa kuko babona isoko yacu. Nagira kandi ndababwire, muriko muravuga ngo impembo umushahara mu bisanzwe najya amahera uronka iyo washoye ikintu wakoze. Niwaba uri umukozi ukorera ishirahamwe rinaka, iyo utarose ico ushora nuvuga ntaco wakoze, iryo shirahamwe rirahomba.
iryo shirahamwe nk'iryo rikora pacuri iyo abenegihugu bataba barima naryo nyene ryaca rihomba n'abakoramwo bakaba bagiye. Jewe umunsi umwe nari ndongoye ishirahamwe kandi ishirahamwe ryegamiye igihugu, hanyuma abakozi bari nk'ibinebwe ico novuga, mugabo bakaguma bavuga ngo babongere umushahara. Umunsi umwe ngirisha inama ya bose ndababwira nti ndabaravye ivyo mushaka mwebwe, mushaka gutembagaza ishirahamwe, none nk'ubu bene imitahe ko bababona yuko ataco muriko murabungukira, umunsi umwe boje inama umwe wese agaca atahana umutahe wiwe, namwe muca mujahe? Mwarateguye iyo muja muhenuye ishirahamwe? Kuko abazanye imitahe bayizaye kugira bunguke. Mukora rero mutunguka, nyari umutahe abonye agiye gutembagara aca agenda agatora umutahe wiwe. None awutwaye wewe nawe wakora muri iryo shirahamwe ucujahe? Ivyo rero mwame muvyitwararika. Uwuzi ko ari umukozi wese amenye yuko atamwimbagira ishirahamwe riba rigiye. Mugabo kubera ngira ngo mutari mwashizemwo akariro mukuzana ayo mahera yo mutahe, muca mwibaza ngo azokuraho yakuye. Niyaba yakuye mu ngurane naho akaba hombye bakaja kugurisha ivyiwe, ubundi mutazokura he? Nico gituma abakozi mwame mugaba cyane cyane ivyo ndabibwire abarongoye abandi, ayo mashirahamwe amasendika. Tangura mwigishanye mwebwe nyene ingene mwogwiza umwimbu ku kazi. Mwe mugira inama zo kuvuga ngo turabe ingene botwongera umushahara, muga ntimugira inama muvuga muti turabe ingene twogwiza umwimbu kugira databuja tuze duce tumusaba umushahara kuko twagize umwimbu muremure. Amasendika ndasavye mukora amanama mwiga neza ingene twogwiza umwimbu ku kazi, muvyige. Muriko muravuga yuko uwo munsi mukuru waje kubera amasendika abakozi bariko baraharanira agateka kabo. Muti baharanira yuko bokora amasaha 8. Abakora amasaha 8 nababa baramaze gutera imbere. Abataravaho bari bakora amasaha 28 ku 28. Uwamaze gutera imbere none nta ngorane biguma biduga. None natwe tutaratangura. Dukora amasaha 8 ku munsi. Mbega twebwe dukora ngahe burya? Nimunyibutse cyane cyane abakorera igihugu bakora amasaha ngahe ku munsi? Ngo 8. Hamwe mutonda saa 3 ni 8. Kadababwire doese namanda baraba. Ni bangahe je dutondera rimwe ku kazi? Ni bangahe dutondera rimwe ku kazi ko ndabazi mwese? Jewe 12 n'inusu mbashitse ku kazi. 12 n'inusu je mbashitse ku kazi. Ndije mba ngiye gukora ibikorwa. Mugabo mpirahiriye ngo ngiye ku bikorwa bimwe byo ku rubuga, nkasohoka saa 4. Imiduga duhurira mwibarabara igundana ngo bariko baja ku kazi. Ni myinshi cyane. Murazora imiduga igundana saa 3. Aha rero hariho igituma twagize cya civugo imboneza mu bumenyi. Ni mwebwe ndongozi. None izo ndongozi aragenda agatonda saa 3. Agacashika yatondesheje amazina yabaza gutelefona ashitse ku kazi. Akoresha telefone y'ibikorwa abahamagara. Duhurira he saa 4. Saa 4 igeze bagacavuga ngo bagiye kunywa icayi. Bagaca bagira ryarigara kuva saa 4 gushika saa 5 n'inusu. Saa 5 n'inusu igeze ngo giraje gutora umwana ku ishure. Ngo amutahane. Agacaja kumutora agaca mutahana. Agaca afungura kandi. Murumva? Yavuye muhira nyoye icayi, acagenda mwirigaranywa ikindi cayi n'imirete myinshi. Agaca saa 5 ataha muhira agaca yongera agafungura. Ahejeje agaca aryama kugira bihoke.
avyutse saa 9 agaca avuga ngo atonze ku kazi, yatonda naho nyene agaca atelefonana na wa wundi ngo duhurira hehe kwibare. Saa 10 igeze bagunda, saa 9:30 bakagunda na bose ngo barasize kwibare, bagaca bagenda kuri rya rigara, amabroshete agacirako, akubise broshete ya mbere n'ihenekene ya mbere, ngo mbega ubukene tuzovamwo gutega yemwe. Murazoraba imyidogo y'ubukene myinshi bera ku kabare, ko ntarabona bariko bararima bariko bavuga ngo mbega ngo ubukene tuzovamwo gute. Ninde yababwiye ko ubukene ari umuhayo? Guhaya ubukene ivyo n'ubuntu. Ubukene si umuhayo, kuvuga ngo ndi umworo na kamaramaza, ahubwo ukenye uvuga uti nova muri ubukene gute, ugateka umutwe ugaca uvuga uti je nzokora amasaha 28 kuri 28 gushika je mbaye umutunzi. Hanyuma ubaye umutunzi rero uzoheza uruhuke. Mugabo ikitsi igihe cyo kuruhuka. Abakorera rero igihugu barafise umugenzo mubi, sinzi iyo biyumvira. Narabizungurutse duheruka kugirana inama n'abaserukira abandi amashirahamwe y'abakozi, niwe nabwiye ntabakorera igihugu basigaye bantangaza, basigaye babona yuko umenga hariho uwundi muntu azoza gukora ibintu vyabo, bakicara muzokumva ukaza wumva ngo leta ngo tuyisavye ko yokora ibi nibi. Uwabivuze nawe niwe abijejwe kubikora. Nimwikebuke. Ugasanga nk'abigisha ariko bavuga ngo inyigisho z'ubu nta kanovera zifise, leta niraba uko yobigira inyigisho zigira kanovera. Nawe ni mwarimu nyene ahubwo ajejwe kubikora. None ntimuhora mubivuga, muhora mubivuga. Ukazubona abari mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ngo ariko ngo turakwiye kwiga neza, ngo leta irakwiye kwiga neza ngo ingene twogira imbuto nziza zirobanuye. Nawe ni wajejwe kubikora. Ico kintu abakozi b'igihugu bagikure mu mutwe, bamenye ko ari bajejwe kubikora. Atari ivyo bigize nk'abana mu muryango. Abana bakiri haziko nibuza wumva ngo da ngo reka ntuheruka kudusumira akanyama, da urangurira impuzu, da urangurira karato, da uraja kudutembereza. Mugabo umwana yamaze gusohoka muri igihe murasubira kuvuga ngo dusumire, ngo dawe ngo dusumire. Umukozi rero w'igihugu namenye ko ari iwe, ari nk'umwana yasohotse atakiri mu mbari kwase, ahubwo ari wabungabunga igihugu, ni wakironderera ibigitunga. Muraza kubona mu boduho bushimwe hariho indongozi nakunze cyane. Indongozi zivuga ziti sinkeneye ko abanje basonza, nkeneye ko abanje mbona batunze. Izo nizo ndongozi. Wiga mbega abana banje bobaho gute, mbega abana banje bobaho gute. None nawe ni usigaye uvuga ngo mbega ngo leta ngo tubesheho, kandi ari wewe warubijejwe. Ico rero tuze turahindura inyifato mu byo dukora. Abakorera amashirahamwe y'abigenga nabo bamenye yuko ujya mutahe keshi na keshi umutahe uva mu ngurane. Ishirahamwe mudakoze ngo ryunguke riratembagara. Hariho amategeko yerekana neza amahera abakozi bakoresha ingena ngana. Muyarengeje muba mutembagaje ishirahamwe. Nico gituma mutegerezwa kuza murarimbura muti mbega umwimbo wagenze gute, ngo turabe yuko twosaba databuja agahimbaza musyi. Ujya mugane ni mwiza ngo agahimbaza musyi ngo kari munsi y'ingasiro. Urumva utemeye gusya ntacukuramwo. None rero abakozi bakorera amashirahamwe y'abigenga mumenye yuko ari yateza imbere igihugu ajya amashirahamwe.
iyo ishyirahamwe ritembagaye igihugu kiba gitembagaye. Nico gituma mbere twafashe ingingo yuko ubu abari mu nzego z'igihugu bategerezwa gufata mu mugongo bimwe biboneka abikorera ivyabo. Mbere je navuze yuko kuva ubu sinkeneye kubona uwikorera ivyabo ari we ariko ariruka ngo yirirwa yicaye imbere y'ibiro vy'umuntu, ahubwo wewe akorera mu gisata cawe genda umurondera, ahubwo umwigishe n'amayeri ingene yoteza imbere umwimbo wiwe. Nababaye cyane ariko birababaje nta kundi reka tuze turabivuga, kuko turagiye turanegura twinegura ntacyo tuzovamo. Twakoranye n'ishyirahamwe rishaka kugira ihinguriro rizohingura ubutare bw'icuma kugira ngo mu Burundi natwe turonke ibyo dushora, kuko dufise ubutare bw'icuma turakeneye kubushora hanze, hanyuma y'amahera agaciro aze duheze tuduze ubutunzi bw'igihugu. Iryo shyirahamwe twakoranye umwaka urenga turiko turaraba ingene twobikora, kuko twasanze dufise ubutare bwinshi. Turagenda turondera ahari ubutare hose, turabubona buruzuye. Twarabonye nk'imisozi 3 naho tuzoyimba ngirango n'imyaka 100 ntituzoba turabuheza. Hariho umusozi uri mu ntara ya Cibitoki, uwundi musozi uri mu ntara ya Gitega, iyo niyo twaravye gusa. Uwundi musozi mu ntara ya Makamba, uwundi musozi imuyinga. Ibyo byose tubiraba, abajejwe igisata c'ubutare biraramiye biyicariye. Naragize nico kubapima, je ndagenda ndafata amabuye, ayo mabuye ndiyoberanya ndongi kundi muntu ngende uvuge ko witwa ugende kuyapimisha barako atabutare burimo. Narishe amahera jewe nkuye ku mupfuko wanje, ndanjanye hajya muri OBM ngo bapime, kandi barapimye basangamwe ubutare. Mugabo baricaye gushikaho banyaka amahera jewe navyikoreye kandi bahembwa. Urumva nice nabahemvye kandi nkoze akazi kabo. Murumva abo bantu icamba baje rero vyose iryo shirahamwe twahavuye twivyifatira mu ntoki turikorera. Mu minsi heze nasanze OBM itari bwigera ihonyora no kuri uwo musozi tuzokurako ubutare, itari ihazi no kwamenya. None nkabo twobaha amanota ngahe? Mugaba kirirwa barahembwa, abandi bamwe bavuga ngo mpembwa make ngo ubuzima burazimvye. Aho ari OBM ariyo ibirigirigwira yerera hose iraba hari ubutare kugira ngo bace baraba bagwiza tunga bokora amahinguriro, hanyuma duheze duhingura ubwo butare bwacu. Biyicariye mu biro, abagwiza tunga barabuze ubereka iyo baja niyo bataja. Sinzi ico nobagira, mugabo narababaye nsanze ico gikorwa tukimaze ko hafi imyaka 2 abo muri OBM bataraja kuri uwo musozi ngo banawumenye. Barinze kujanwa n'umugwiza tunga ngo ngoje kuhabereka. Aharibo bari guronda abagwiza tunga ngo tubereka hari ubutare mu buhinguro. Abantu bakorera igihugu sinzobabwiye ngo akazi k'ibwami kicu wicaye bagaca ngo no kwicara ngo hanahejeje ngo mpanaja aho mba ndicara. Ivyo kwicara naganda babwire bigira bihere, bigira bihere. Nashimye cyane waserukira abakoresha avuze ati dukoresha ubuhinga ngo rukana bumenyi kugira ngo umwe wese tumushire kwitara, uwicaye atana kimwe azoronka. Mwaravyumvise ko twahinduye umukenyuro w'ingere dukoresha amahera y'igihugu. Dukeneye ajya amahera y'igihugu yuko ateza imbere igihugu nyene. Icambere mwomenya nuko Burundi duheruka kugira ishusho neza y'ingere tuzoba turi mu mwaka wa 2040. Ni igihugu dushaka yuko atamwe n'igihugu numwe azoba abura ivyo afungura, abura harara, agwara ntavugwe. Abana bose b'igihugu biga. Igihugu dushaka ko tuzoba dufise amabarabara meza, umuyaga nkubo kwiye. Igihugu reka tubivuge neza umuntu wese azoba yifise. None twoshikayo gute twicaye? Dutegerezwa kubona imbere. Amahera rero y'igihugu ubu dushaka yuko akoze tubona aho yakoze kugira tuvuge tuti tugeze hehe.
nico gituma yose atunganywa akurikije ibikorwa. Mwiyumvira yuko abakorera igihugu babikunda cyane, ugira barabikunda kandi bagira tugira tubavumbure tubone umukozi n'utari umukozi, kuko ubu tuzobwira tuti wewe ujeje gukora kimwe bibiri bitatu uzobikora mu kiringo kingana uko. Amezi 3 kwa heze tuzoca tuza gusuzuma ko cya kintu wagikoze. Utagikoze ndababwire neza kugira ngo muvyumve. Murumva amahera ajanye n'ibikorwa, igisata cyose gifise ibikorwa. Amezi 3 aheze ivyagenewe gukora mu mezi 3 dusanze utabikoze, ajya amahera azoca avayo tuyajane mu wundi mugambi. Umugambi uzoba ukurikiranwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu canke ibiro by'umushikiranganje wa mbere. Mugabo nawe wumve ayo mahera akabasubiye inyuma, cubura harura ko umushahara wawe ayo mahera azoba arimwo muyagiye. Umushahara wawe uzoba urimwo kuko uhembwa kugira ukora ivyo bikorwa. None twe badara tuguhemba utabikoze. Umwaka uheze rero dusanze wakoze bikeyi ukabona tugusezereye ntuzuvuye ngo nibindi. Turazi yuko ari ugukinana twinyegezanya. Nico gituma tugira dushira imbere burya buhingagurukana bumenyi buze burabamurikaho muri hose ivyo kwinyegezanya bivemo. Ubu tugira dukore dushaka amahera azokora muri umwaka 2023 2024 na mahera dushaka yuko umwaka uheze tuzoca tuvuga tuti Uburundi bugeze hehe muri gwa rugendo kuja mu 2040. Kugira tumenye aho tugeze tubanza gusuzuma aho turi. Uno munsi turi hehe? Wewe wavuga ngo mu 2040 utanazi naho uri uno munsi. Nagira ndabasabe mwese abarundi ubu dutangure kuvuga ukuri kugira tumenye aho tugeze. Uwo mugenzo twazanye wo kwama turiko turidodomba kandi ngahe Bururi harimwo ashe ofisi nka 10 uvanga ofisi tubuguma 2 ndabeshe. Umunyamahanga cyayigega cisi yose kiraza igatembera ngaha bati wafunguye ngo yangwinzarira twishe kandi utagwaye kwashe utagendera ku magufa kubera bo bazi yuko kubesha bitabaho. Uvuze ukuri bagiye bakumva wariye yinzarira twishe ikigoyi kiratwishe baca bandika ngo abarundi 90% bose bararubusa ntibagira ico barya. Akaza ofisi nka 10 ugavuga ngo ofisi tubuguma 2 bandika 2 nyene natwo nyene urumva tubuguma ntibandika ku ofisi ryanka nziza ikamwe maritiro 15. Uvuze uti ngenda gusa ngurafise impuzu nako natiye kandi ari gwawe. None nimumbwire tutaza aho tugeze tuzoshikayo gute? Umuntu ariko anywa henekene agaca avuga ngo ubukene tuzovamwo gute ariko anywa henekene. None mwumva tugeze hehe? Nico gituma ndabasavye tubanze twemere aho tugeze. Ubworo sumuhayo, umuntu yofuma besha ubutunzi ntiyobesha ubworo. None biranezereye kuba umworo. Kigenda uravuga ndi umworo mwurumva ko ari ururimbo ruryoshe. Kubera iki umutima wo gusega watwinjiyemwo. Iyo uri umusezi bisi yose ushaka gutera ikigongo usega. Urabona ubworo buranyishe mputwo kurya. Ngo akundagira ikigongwe. Ubu harageze ko tuvuga ukuri tumenye Uburundi bugeze he. Bamwe bandika ibiharuro bavuze ngo gufungura ngo hafungura ngo abantu bashika be bavuze ngo badafungura ahubwo ni 57%. 57% badafungura aha hose tuba tubona abantu bagendera ku magufa. Abandi bagwaye kwashi. Hari umuntu agwaye kwashi ngaha ngo aze ngaha ndamurabe. Ugendera ku magufa we. Ubwo muhora mu binyamakuru abantu bafashwe n'inzara igende bameze. Basi nimwirabe mu 2005 ingene mwasa. Murafata ifoto murabigere mwasa 2005 muce muvuga ngo no munsi birasa. Aha Bururi hamaze kuba kwinzu zingana iki kuva mu 2005 nshasha
hariho agakaritsiye mbona hajya hakurya gashasha nta myaka 10 karamara mugabo none mwoteranya ry'amahera yose yubatse zijya nzu si ubutunzi ntitwungutse tuza turemera ko twunguka kugira ivyo twungutse tubivyaza umusaruro nico gituma rero kizira ko twokwama twica umwano. Imbere yuko mperaheza nagira mbanze shimire abakoze kurusha abandi mugabo nagira ndabwire Uburundi bwarateye imbere bikomeye cyane. Ubu naho twovuga ngo tugiye turondera abantu 20 ba mbere biratunanira. Nuwo kumva batamuvuze ntavuge ngo nuwanyuma biratunanira. Mu miseze twavuze ngo turondere ngo gwaruka 10 ba mbere bakoze ibikorwa bikomeye mu mwaka. Vyaratunaniye gutora 10 kuko ari benshi gushikaho barenza kumwe bati base tugire 11 byase byananiranye. No kuvuga iterambere ryaraje abantu ubu bose barateye imbere. Ariko tugakenguruka cyane kubwira n'ubukerebutsi bwa mwebwe nyene kuko mwatanguye kuhabona. Mwabonye payeje. Mwabonye iri kwiradefira payeje. Hari imyaka 2 iramara. Payeje nta myaka 2 iramara. Muganagira ndababwire ubuzi imaze gutanga mu gwaruka birahambaye cyane. Kijya kigo payeje bamaze kwigisha imigambi kandi barabaherekeza ugwaruka rushika 52,614 abo bose bari ku kivi bafashijwe n'ikigo payeje. Payeje imaze gufasha imigambi yababa 1,276 iyo yose iri ku kivi. Mwibaza wumvise imigambi 1,276 nta mugambi numwe urimwo abari munsi ya 10. Muca mwumva ngaho ingene abantu bariko baratera imbere kuko abo bose bari ku kivi. Turavye mu gwaruka ubuzi bushika 20,184 bwararonkejwe ugwaruka. Abarose aho bimenyerereza mu bikorwa n'ugwaruka rushika 1,970. Aha rero turiko turavuga ivyo biharuro ugwaruka rwaciye ruva hasi rurironkera akazi rutarize guca muri payeje kubera impanuro inyigisho twatanze rwogo rurenzeko. Kuko nkaho ndiko ndavuga nka Jado Gakwavu ntarimwo. Namwise Gakwavu kuko ateje imbere n'urukwavu. Numwana wahajya mu gisagara ca Bujumbura yumvise akamo aja korora inkwavu. Uno musi uko amezi 6 aheze ashora ibiro 300 vy'inyama z'inkwavu. Murumva ashora inka ku mezi 6. None ibiro 300 vy'inkwavu mbere biraruta inka kuko ikira kigurisha 12,000. Nkuwo ntarimwo gamuwo payeje yafashe mu mugongo. Hariho benshi bariko barakora ibikorwa bamaze gutahura gukora ivyo arivyo. None rero muri mwumva mvuze ngo naka ntimuvuge ngo niwe wa mbere gose twatoye ngira ngo ufise akabirya gusa mu bandi kuko ni benshi cyane. Nko mu gwaruka twaratoyemwo uwitwa Ndisanze Frank aracari umusore ni umusore muto afise imyaka 35 y'amavuka. Afise ishirahamwe rikora ingwa. Niwe ahubwo ubafasha n'abantu rundi gwaruka riko rukora ingwa mu zindi ntara. Uravye ivyo akora afise uruganda rwitwa Rufa Group. Niwe rero yafashije kugira ya mahera y'agaciro twahora dusora tugiye kugura ingwa hanze ubu tuzigurira ngaha mu minsi za natwe zo tuzishora hanze mbere ngira ngo zaratanguye kuko menga bari bambwiye ko bashobora kwazishorera mu gihugu ca Kongo.
muretse rero ko amahera y'agaciro tutayasohoye novuga yandi yagumye ngaha. None rero Frank kandi murazi ko ahora yigisha n'urundi rwaruka yama yadushingiye intahe, muramubona ubu yama yadushingiye intahe abwira urundi rwaruka ingene rwotera imbere. None Imana rero igume ihezagira ibikorwa vyawe. Twamuhaye agashimwe gatoyi gusa kuko asanzwe atunze, nukugira ngo aje kugira umunsi mukuru nabo bakorana. Twamuhaye miliyoni n'ibihumbi 500 kugira ngo aze kugira umunsi mukuru neza nabo bakorana. Murumva yuko wafise ishirahamwe kandi ritanga akazi rikongera rigateza imbere igihugu, kandi ingwa zikora mu butare bw'i Burundi. Ivyo vyose nukuza turakamisha itunga kama Imana yaduhaye. Ubugira kabiri twoshimira ariko arerekana ko Burundi mu 2040 kizora igihugu gikomeye cyane. Ni nabo mbere ngira ngo bazava badufasha na bya bintu by'ubutare kuko batanguye guhingura ivyuma bijya twirirwa turata, bijya byose bashwiragiza ahantu bavuga ngo ntaco bimaze. Yarabifasha arabihingura acakuramwo icuma ferabeto ikomeye kurusha amaferabeto twahora dukura muri Turikiya. Twasanze iferabeto ikorerwa mu Burundi irushiyo muri Turikiya 10%. Ubu rero iriko irakora cyane kandi gitangura ifise abakozi 500 kandi ari igitangura. None rero ubwo ruganda twagomba kurutera intege kuko batagoye kwerekana ko dushobora guhingura ivy'iwacu, ivyo twaradukura hanze bikagabanuka. Murumva vya vyuma twahora tuja kugurira hanze ubu biciye nibo bazoza kugura iwacu, kandi umenga aratanguye gushora hanze. Murumva twatanguye natwe gushora hanze amahera y'agaciro yinjire. Murumva yuko biriko biraza. None rero namwe Imana ibahezage. Tunze mugatubahaye agashiruka bute k'imiliyoni 2 kugira bazogira umunsi mukuru neza. Ariko ngira ngo bimwe bahora bakunda kuvyina bavuga bati kakavyino bari bavyina iyo bajanye umugeni ngo mwabakobwa mu gikobwa ngo nimurabiraho ngo namwe bazeba bakwe. None namwe nimurabiraho aha abantu bafise amahera babika mwihembe ni beshi aho gukora amahinguriro kugira bataje akazi bongere bahingure ibi bintu byacu itunga kama Imana yaduhaye. Ngira ngaruke kugwaruka. Murazi yuko twaba tuvuga yuko ubumenyi niryo soko giterambere, kuko umuntu afise ubumenyi arakora akakora ibintu bishasha. None rero twarabonye umwana w'igitangaza ariko akura neza cyane, tutogenda tudashize ahabona kugira ngo nawe amererwe neza nk'abandi. Uwo mwana muri ca kibazo cyo mu mwaka w'9 yiga kuri lycée Sainte Famille de Kinama, yitwa Niganze Gierve. Uwo mwana yarose muri cya kibazo ca leta cyo mu w'9 99%. Ntuzewe nawe urabona ingene akiri muto. Uyu nawe rero dushaka yuko tumutera intege, tumuhe 1,500,000 kugira ngo akurabone yaje. Imana iguhezagire. Abavyeyi baciye batwega kuko Minervaru arayironkeye mu bikorwa vyiwe. Abandi bana muze murabibona uku niko dukura.
nk'uyu ejo uzobona ari umukuru w'igihugu atangura uko nyene kandi usanga yoroye nk'udukwavu. Burya usanga aroroye kuko urabona ko ari umwana aciye ubwenge cyane. Ngira nje mu ndongozi z'ukuri, ngira nje mu ndongozi nazo zerekana ko ari indongozi. Indongozi twahaye amanota kurusha abandi, mwene babandi bataja kuvuga ngo dusavye leta ko yodukorera ibi, ahubwo ari wabikora. Ni Dr. Engineer Major Manigomba, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regidezo. Mwese muciye muvyibuka, muciye mubibona ngo akuzuye ntikamurikwa. Ntuzeye Manigomba yatanguye gutwara iryo shyirahamwe mu 2021. Namutoye mu gwaruka, ubwa mbere bwo yize amashure meza cyane, yavuze ati jenge anje kwiga ibintu nzokorera igihugu cyaje cy'u Burundi. Akiri ku ishuri yatugiriye umugambi, uwo mugambi uzandongoza igito barawuburizamwo. Ariko uburuhiro ndamubwira nti uburuhiro uzokora ikintu. Yize ibintu bijanye n'umuyaga nkuba, energie nucléaire. Dr. Engineer mu energie nucléaire, murazi ko dufise uranium. Uranium niyo ya mbere izana umuyaga nkuba mwinshi. Uranium turayifise Muyinga no mu Cibitoki. Murumva mwarabonye yuko ubu twatawe kurondera gwiza tunga baza guhingwa kugira tugire umuyaga nkuba mwinshi mu gihugu cyacu. Aho nta uzomucamwo. Naranamubajije ndamubaza nti none ntivya bindi navyo bavuga ngo bivamwe imicafu itera kansera ni gute? Acambwira ngo ubu hariho ubuhinga bw'ingene bijya nyene babihinguramwe amakaro ku buryo bitaconona. Uyu yasanze mu kigega ca Regidezo ubu muri kuno kwezi kwa kane guheze yashoboye gushira mu kigega ca leta imiliyaridi zirenga 42. Regidezo nta miliyaridi 10 yari bwarenze mu kwezi kumwe. Aha rero babandi bakaboko nabo nyene ramaze kumenya imikenyuro, aheruka kugarukana miliyoni 900 bakaboko bahora batwara. Ngira ngo wose nirwa ndavuga vyinshi cyane muramuzi. Mugabo kameme hariho uturyoshe twiza. Ikonteri yasanze igugwa ibihumbi 242 ikonteri y'amatara, none ubigugwa ibihumbi 125. Nimwumve agurisha make mugakunguka meshi. Ikonteri y'amazi yagugwa ibihumbi 213 n'amajana ubu yayishize ku bihumbi 100 gusa. Muga murumva amahera akaguma yinjira. Iyo abayagurisha naho mwumva byari kugenda gute? Muga kubera nzi yuko twese rutegereza kuronka amatara n'amazi ni vyiza cyane. Hariho ico bamwe bambwira mu gisagara ca Bujumbura. Mwabonye ko amatara yatagwe kwaka mu gisagara ca Bujumbura, aho mwahora mugenda mu mwiza. None ajya amatara avuye he? Ko twavuga ngo nta muyaga nkuba tugira, yawukuye he? Byerekana ko hari ubunebwe. Rero nawe duciye tumuha agashira ukabute k'imiliyoni 2 aze kugana umunsi mukuru nabo bakorana, kuko murumva ko bakoze bihagije. Nawe rero imaze ko ivy'igihugu birimburwa, aha ntiyari kuronka hagirisha umunsi mukuru mu bakozi biwe n'uraciye aronka. Imana iguhezagire. Ubu tugira tuje mu mashirahamwe. Hariho ishirahamwe tugarukire ibidukikije ry'Imuyinga. Iryo shirahamwe ryashize hamwe amashirahamwe 838 bagwiza umwimbo bakora n'ibindi bikorwa bitandukanye, harimo no kubumba zambabura zisanzwe ziziganya amakara.
iryo shyirahamwe ryose ririmwo abantu 13,471. murumva abantu bafise akazi mu ishyirahamwe ingene bangana. Ibyo bakora ni byinshi cyane. Barakora ivyamwa, basanzwe bagwiza imivyaro y'ivyamwa vy'amavoka, amapapayi, amatunda, amabungo, kandi bagaca biha bene gihugu ku buntu. Uravye ivyo bamaze gukora, igihugu kiramaze gutera intambwe ikomeye cyane. Ababikeneye baze bagende Muyinga babereke ivyo bakora. None ureserukira nawe yaje hano. Iryo shyirahamwe tubahaye miliyoni 2 z'amarundi kugira ngo nabo baje kwigina umunsi mukuru. Imana ibahezagire. Emwe nongira mvuge ngira ngo abeshi baramuzi, no ngaho ibururi baramuzi, na hari wo mu Cibitoki. Ni muganga Jackson Ahayo. Jackson Ahayo yarasanzwe ari muri bamwe baja kurobera muri Canada. Hanyuma araraba ingene aguma avura abanyamahanga, kandi abiwabo nabo amagara bakitse, acafata ingingo yo gutaha mu gihugu ciwe kuvura. Abandi baganga duhora turungika kwiga baca baherayo ngo niho bahembwa menshi. Abandi imbere bakava mu gihugu bagaca bigira, n'ubu ubirirwa baragenda. Mugabo ikitwengeje bashitse hanze ukaza wumva ngo ubuvuzi bwo mu Burundi ngo ntibuteye imbere. None bwotera imbere gute bene bwo barase kuvura? Uwo Jackson yaciye atacagira ibitaro mu ikomine Buganda mu Cibitoki. Ivyo bitaro rero bikaba byarafashije cyane. Muretse n'ivyo rero igitwamvuze ko mumuzi, naragiye no kumugendera. Yaciye ataga karoro mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Aragenda ahantu iwabo kumuhana, arahakorera ubworozi bw'ifi, bw'inzuki, bw'inka, ararima ibitoki, arahubaka n'akazu keza ku buryo uno munsi haboneka neza. Kubona rero yaremeye kuva mu gihugu giteye imbere, akavuga ati je ndagiye guteza imbere abiwacu, n'iteka ridasanzwe na karorero abo agize mu bandi. Nico gituma je nagiye kumusuma k'ubwenge, ndamusanga iwabo, sanga ni vyiza cyane. None ndabona yarungitse umufasha wiwe. None nabo uwo muryango tuhaye 1,500,000 kugira ngo nabo bagende kunezerwa kuri uyu munsi mukuru. Abaganga no munsi nukuza turabatera intege. Hariho undi muganga nawe ngira ngo nta mwaka umujana. No muganga mukuru w'ibitaro by'abasirikare bo mu Kamenge. Uwo ngira ngo simvuga vyinshi kuko yamarose ubushimwe. Mugubu yakoze ibintu n'amahanga yatangaye. Mwarabonye umukenyezi yibarutse abana 6. Hariho abantu baravuga ngo ubuvuzi mu Burundi ntibukomeye. Mugabo bose baciye bavuga bati kubona vyarakunze abo bana bakavuka, umuvyeyi akaguma afise amagara meza, naho mu nyuma byaragoranye abo bana 2 barashoboye kwitaba umuremyi. Hanyuma rero mugabane bariho kandi barakomeye. None rero kubera ubwo butwari bwa generale de brigade Mariko Nimburanira, nawe twamuhaye agashiruka bute k'imiliyoni 2, kandi si ubwa mbere kuko n'ibitaro vyiwe mubibonye. Ngira Imana wewe twarakoranye jewe.
afise ubukerebutsi budasanzwe n'ishaka ridasanzwe. Mworaba ishusho y'ibitaro by'abasirikare bo mu Kamenge mu 2007 ingene vyasa, mugaca mubiraba uno munsi, muca mubona yuko koko ari intwari. Nanje rero yaciye ngira ibakwe, uwo mugambi twawutanguriye rimwe turi kumwe, twatanguye tugurana amahera. Murabona aho ibitaro vya leta bija kugurana amahera kugira bishobore kubakira leta, kandi twarayishuye n'ubu arabandanya akora. Ndazi yuko hariho inyubako atarashika ko iri mu ndoto yiwe kugira bijya bitaro bize bice bivya mbere mu karere. None rero turamuteye intege, Imana iguma ihezagira ibikorwa vy'amaboko yawe. Mu nzego z'umutekano si General de Brigade Mariko wenyene, hariho uwundi mu kolonere mu gipolisi, Colonel de Police Habogorimana Evariste. Uyu intwazangabo mu gipolisi na karorero yarerekanye yuko hampande yo gucungera umutekano ashoboye gukora n'ibikorwa by'iterambere ry'igihugu. Mwikambi yiwe boroye inkwavu 2200 zorowe kijambere muri komisariya y'igipolisi y'Igitega. Arahimiriza abapolisi ko nabo bokorana kugira bijukira ubworozi hanyuma bateze imbere n'imiryango. None rero kugira ngo nawe tumutere intege, twamuhaye 1,500,000 kugira aze kugira umunsi mukuru neza, kandi biramutera intege kugira abandanye. Ugira icenda dushimira n'ishirahamwe ry'amakoperative Sangwe y'Imutumba mu ntara ya Karusi. Bageze kure cyane, kuko murazi yuko nurunani baciye bafata amashirahamwe ya Sangwe baraja hamwe. None twasanze murazi ko leta yari yabahaye rimwe 1,010,000, none kuri konte yabo batanguranye 1,220,000 bageze ku 1,322,515. Bafise impene 2,388, inka 42, intama 57. Iri shirahamwe rero twabonye yuko naryo twori tera intege, kuko ririko riragwiza umwimbo cyane mu ntara ya Karusi. Nabo mu kubashimira twabahaye 2,000,000. Hariho uwundi mu mama nawe twasanze ni inkerebutsi ikomeye cyane. Uwo mupfasoni yitwa Biha Suzana, ni umukenyezi w'umurimyi n'umworozi muri komine ya Mbuye mu ntara ya Muramvya. Yihaye kugwiza imbuto z'ibigori, ibiharage, ibiraya hamwe n'ingano. Niwe yigisha abandi gutera no gukorera neza ivyo barimye. Arima neza cyane, yarabaye akarorero. Nibaza ko muri iyo ntara ya Muramvya nta wundi yovuga ko amuheta. Ntiyashoboye kuza, mugabo yatumye goronome asanzwe ari bamukurikiranira ivyo akora, mugatu umuhaye agashirukabute ko 1,500,000.
irindi shyirahamwe ni koperative Sangwe Gasenyi yo mu Rusaka mu ntara ya Mwaro. Abo nabo nyene mwarabonye ko nagiye kubagendera n'ibitangaza bakora. Ndababwire iyi komine Rusaka yari mu makomine ya nyuma, hamwe tuvuga ngo ubukene akenye, mu makomine akenye ya mbere mu gihugu. Muguno munsi aya makoperative, iyi koperative yarashoboye kwegeranya abene gihugu gushikaho uno munsi baragwiza ibiraya n'izindi mbuto, hanyuma bakaba bafise kuri konte, murazi batanguje miliyoni 10, none bafise miliyoni 153 n'ibihumbi 350. Bakaba bamaze no kwigurira n'ipikipiki n'imodoka. Uwundi dushimira nawe nyene yakoze ibikora inka ni nawe nyene ari mu Rwaruka, yitwa Albert Imana ishimwe. Afise ishirahamwe ryitwa Farm Factory muri komine Rumonge, intara ya Rumonge. Iryo shirahamwe ryiwe yorora, afise ingurube 2,000 yoroye, ibibuguru aronka n'imiburiburi ku kwezi usanga afise 1,500. Gushika ubu iryo shirahamwe rimaze gutanga ibibuguru 475, kandi baratanga n'amadeni abantu bakazokuriha bafise amahera. None nawe turamuteye intege, murabona ko akihabona mu 2040 bazobakira umusoro kunyene. Ni vyiza, nababwiye ko Burundi bufise kazoza mu Rwaruka, none turaguteye intege, tumuhaye miliyoni n'ibihumbi 500. Ngo ibintu bije ibindi biri, murumva ko ari sawa, acagira umunsi mukuru nabo bakorana. Nawe nyene yaje kubikora avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe bava i Burundi bagenda, abagiye hanze nibo bazi yuko atakiriyo itunganira ngaho i Burundi. Nawe nyene rero yaciye aza gukora ico gikorwa. Uwundi tugomba gushimira ni umugwizatunga Kazungu Charles, afise izine Sika, aba muri komine Rumonge mu ntara ya Rumonge. Kazungu Charles wo muri iyo komine ni umugwizatunga, yubatse iyengero ry'amavuta y'ibigazi rya kijambere ryitwa Sika, hamwe mu Karonda bahora bahaca barahabona. Ibisigaye mu bigazi bigaca bikoreshwa nk'ifumbire no mu gufungurira ibitungwa. Turavye ibigazi agurira abarimyi, nawe nyene mugara ifitiye imirima yiwe, arima kuri hegitare 87 ziri mu mazona atandukanye agize komine ya Rumonge. Iryo hinguriro rero ryarashoboye gutuma batera imbere. Ubu yaciye yubaka uruhongore rw'inka rwa kijambere muri zone Gatete komine Rumonge, kugira ngo abene gihugu bo mu Rumonge bamufatire k'akarorero. Yubatse kandi n'iyororero rya kijambere ry'inkoko. Muri kino gihe afise inka 142, harimwo inka 52 zifise amezi. Aho mwese muca mwumva abo ahakazi ingene bangana. Nico bituma twashaka kumukengurukira, nawe mu kumuha 1,500,000 azakugirana umunsi mukuru nabo bafashanya muri ico gikorwa ciwe.
nawe nyine nambwiye yuko abana biwe baba muri Amerika baca basanga ubutunzi buri Burundi, bane bose baratashe ubu nabo bariko barakora muri iyo migambi y'iterambere. Twaza turagira abavyeyi batanga akarero mu bana, murumva ko igihugu cacu cotera imbere. Hariho irindi shirahamwe ryo mu Rumonge barabaye abambere, kandi muca mwumva ko ni province muhererezi mugabo iri ku muvuduko udasanzwe. Hariho na koperative ubumwe bwacu n'izo nguvu zacu ryo mu Rumonge nyene, igizwe n'abanywanyi 86 bagizwe n'ugwaruka 35, abagabo 18 n'abakenyezi 33. Mu ntango iryo shirahamwe ryari rigizwe n'umugwi w'utugenegene, hanyuma abatamburinere muciye muvyumva bavuzi b'ingoma batanguye bagira umugwi w'utugenegene. Amafaranga bakura mu dukino bagize yarabafashije gushinga koperative y'uburimyi n'ubworozi. Inyuma y'iminsi 45 koperative iragurisha mu ngo zitandukanye, mu mashira hamwe no mu makoperative, inkoko zo mu bwoko bwa saso ikura mu gihugu ca Ethiopia ibicishije mwishira hamwe uzima. Muri ino minsi koperative ubumwe bwacu n'izo nguvu zacu irafise ubushobozi bwo kugura hanze imiswi 5,000 imaze umunsi umwe gusa ku mafaranga 1,32,500,000. Koperative ubumwe bwacu nizo nguvu zacu yaratanguye korora amafi, iramaze kugura imivyaro y'amafi ingana n'ibihumbi 11,250 y'isomvyi n'ibihumbi 4 ya tilapia ku mafaranga 6,750,000. Yaraguze kandi n'itongo ry'imiliyoni 10 ikoreramwo. Turavye iyo koperative ifise amahera arenga imiliyoni 105, ikaba ifise n'amatoni 30 y'umuceri koboye yari yimbuye mu hegitari 8. Nabo kubera ibikorwa bakora nabo nyene twabaha agashiro kabute k'imiliyoni 2. Hariho nirindi hinguriro, ibinza ndavuga tuze turahingura ni vyiza cyane. Kuva kera umunyu twe twaja kuwukura hanze, none ubu twarose ishirahamwe rihingura umunyu ngaha mu gihugu cacu. Iryo shirahamwe ryitwa Jesse Blessing Company. Iryo shirahamwe naryo nyene mwarabonye nagiye kurigendera, ndaritangarira cyane, kandi baciye bambwira yuko bagiye no guhingura urya munyu w'igitumba wo mu Gatumba, kugira ngo natwe dutangure kuronka amahera avuye mu guhingura itunga ryacu kama. Iryo shirahamwe rero naryo twarihaye agashiro kabute k'imiliyoni 2. Uwarirongoye asanzwe ari mu bamenyesha amana, kuko arongoye ishirahamwe ririmo abapasitori benshi cyane, kandi niwe abahimiriza gukora ibikorwa vy'iterambere. Arongoye ishirahamwe Mark, uwo vyumva rero yo kwibaza ngo aja muri ivyo kumenyesha Imana gusa, muga murabona yuko ariko arateza imbere igihugu. Uwundi ni ashikiriwe ni ndongozi yabaye rurangiranwa n'umusitanteri. Hamwe abasitanteri bo mu Burundi bomera nkawe, mu myaka itarenga 5 bwa Burundi dushaka mu 2040 twoba tuhashitse. Ni musitanteri wo muri komine Mukike, Manirakiza Frederic. Iyi komine Mukike mwarumvise dahitagwa kakarorero. Mu makomine yarari inyuma, yari inyuma cyane. Ndagenda ndabahanura ndababwira nti ibi vyatsi bitaribwa mutabihinduye ibiribwa, inzara muzokwamana iminsi yose.
baca baja ku kivi. Uyu musitanteri yarakoranije abenegihugu bose, aja ku mitumba yose, arababwira ati ivyatsi bitaribwa bitegeza kuba ibiribwa. Arabigisha korora kijambere gushikaho ubu zanka twaratuvuga ngo nizaziri zabihembe gusa. Ubu bafise inka muri komine Mukike nyinshi kandi nziza zikamwa. Ikomine yiwe yatubwiye ko ubu ku munsi bashoye ibiraya bike ni toni 50. Bashora ku munsi hagati y'itoni 50 n'itoni 70. Harura amahera arimwo, nukuvuga yuko binjiza amahera atari munsi y'imiliyoni 50 ku munsi. Muca mwumva komine Mukike ahigeze. Komine Mukike ico gihe abantu bose babona ku maso ko arabakena araboro. Ubu naragiye kuyisuzuma nsanga bafise akamwemwe bose batwenga, bafise amahera ku makonte kubera ubwira n'ubukerebutsi bw'uyu musitanteri. Abasitanteri bafise umutima wo ikomine zabo zotera imbere, no basaba kuzogendera komine Mukike kuko yariri inyuma, none ubu yasize amakomine atari make mwiterambere, kandi n'abenegihugu baho bose ubu baramaze gukanura cyane mu bijanye n'iterambere. Mugace mboneraho n'akaryo bukeza n'imvukira za komine Mukike, kuko nazo zaciye zigira koperative ifasha amakoperative yo muri iyo komine, ku buryo amakoperative yaho yose yaciye atera imbere. None rero kubera indongozi yabo ariyo yagiye imbere, nico twashaka kumukeza kandi tumuha agashiro kabute ku miliyoni n'ibihumbi 500. Umusitanteri ugiye mu ikomini we urabona ko ari ndongozi koko kuko ariyemera kandi baramugamburuka. Nico ituma mvuga nti n'abandi bazo baramwigirako. Hariho ubundi tujya dushimire muri komine Rusaka, ni agronome kominale. Uwo mugoronome yarabaye igitangaza, afise n'umuhigo yuko ngo komine Rusaka gutegeza kubi ayambere mu Burundi mu gihe gitoyi. Yahejeje amashure, hanyuma bamuha kurongora ico gisata c'uburimyi n'ubworozi muri komine Rusaka. Komine Rusaka yari hasi, yari yarateye inyuma cyane. Hanyuma kubera we ncasanga uburimyi n'ubworozi vyaraduze biteye ubwoba, ku buryo nasanze koperative imwe yaho imaze kugura probox 2 na nidina ifise kuma amahera kuri konte arenga imiliyoni 350. Murabona ko akiri muto, ngo agitangura gukora ico gikorwa ngo bavuga ngo akagahungu ngo gatoyi gutya ngo kazomara iki mwikomine yacu. None bwa buto bwiwe nibwo buriko buraduza ikomine buyiteza imbere. None rero ugwaruka nkuru n'ugwaruka rwo gutera intege, arico gituma nawe twamuhaye agashiro kabute ku miliyoni n'ibihumbi 500. Komine Rusaka ari kuyibona mu bihe byo mu bihumbi 2007 ingene yasa, uno munsi ashitseyo yoca atangara cyane. Aho nibo baza baranyihamagarira gurazura aho tugeze. None nawe nyene nosaba abagoronome bo mu makomine mu zindi ntara no mu yandi makomine ko bogenda kumwigira kwa karorero kugira ngo ikomine zabo nabo baziteze imbere. Abahereza tugira dushimire n'umugwi w'inkino. Rega nta gisata na kimwe tutaja kurabamwo, kuko se niterambere. N'umugwi nserukira gihugu mu rukino rw'amaboko rwa handball. Uwo mugwi rero waraserukiye Uburundi, bimwe biboneka baraduza idarapo ry'igihugu. Ubu rero bakaba aribo batwaye igikombe cyo muri zone 5. Ibihugu 8 bihurikiyemwo byasigaye birabaraba iyo baciye bitahabona. None rero baraye barose
n'uburenganzira bwo kuja guhiganirwa igikombe c'isi yose. Iryo higanwa rikaba rizobera mu gihugu ca Croatia. None rero nabo turabateye intege kandi tubipfurije kuzotsinda mu higanwa ry'isi yose. Murumva twari twaravuze yuko Burundi bugira rero buje mu makungu, ubu ngaba baraduserukiye mu higanwa ry'isi yose, kandi turabateye intege. Mubandanye mubasabire ku Mana kugira ngo baze bagende bafise imigisha, baze batahana igikombe c'isi yose. Ngo bakunzi ntibaherera mu mubindi, n'abatarose ariko nababwiye nta hantu na hamwe ngira ngo twobura abantu rurangiranwa, mugabo turarondera umwe mu bangana kugira ngo tangere vyogenda. Naba bandi bavuga bagoma bahingura utuntu bo mu Giheta, ndazi yuko baramaze kuronka ishimwe kuko nabo barakoze birashimwa. Nagira rero ndangize ndabaha impanuro nkeyi. Nagira ndababwire nimwamushaka ko Burundi butera imbere, igihugu cy'u Burundi kikagira iteka, ntikibe igihugu caka imfashanyo ahubwo gifasha abandi, nuko ubwa mbere twotangura gukunda igihugu cyacu. Udafise umutima wo gukunda igihugu ntushobora kugikorera. Igituma Burundi bukenye, harateye igihe wamenga abarundi bibona nk'abanyamahanga. Aha muribuka ko nigeze kuhaza ngaho i Burundi ndiko ndababwira nti ndiko ndarondera abarundi iyo bari kuko narababuze, kuko nasanze banyita se barundi. Ico gihe sanga hari abahutu n'abatutsi n'abatwa, ndarondera abo barundi mbere yese ndababura. Ndababwiye ngo mu ndondeza abarundi, ubwo nyene twaciye tubaronka, iterambere cyane bariratanguye. Mumaze kugira uwo mutima wo gukunda igihugu, mukumva ko muri abarundi, ikintu muca mukora muca mushaka guha iteka ico gihugu cawe kigira iteka. Aho mugenda muri Dodomba ngo murakenye, nimuvuge muti hirya yejo nanje nzoba ndi umutunzi. Muze murababaza batunze muti none mwebwe Imana bakunda kuturusha. Hanyuma mutuce twigira ku kivi igihugu cacu gitera imbere. Gukunda igihugu rero ico kibe icambere, kuko byose biva ku nyifato yacu dufise muri iki gihugu. Aha nshatse kuvuga yuko rero umurundi wese acaja ku kivi, dukore twese atakunebwa. Bijya bavuze vy'amasaha 8 ni kwa shobuja, utashi wawe ushikire ku kazi. Nta numwe abuze ivyo yokora ashitse muhira. None rero twese tuje ku kivi, dufate yuko ikinebwe atakibanza kigifise muri iki gihugu cacu. Ndasabye cyane abakoresha mutangure gukorana n'abakozi banyu. Erega nabo nyene abakozi banyu barafise ico babahanura kugira ngo amashirahamwe yanyu atere imbere. None rero ntimufate abakozi nk'abakinagizwa, ahubwo mubafate nk'abo mukorana, kuko bazanye amaboko namwe muzana imitahe, mwese mugira urunani kugira ngo amashirahamwe yanyu atere imbere. Ku masendika naho nyene tukabasaba yuko bo kwitunganya neza bafise umutima wo gukuza ishirahamwe. Hariho ivyo umukuru w'amasendika yavuze bijanye n'itunganywa ry'intererano y'abakozi babo. Ngira ngo namwebwe murabizi yuko amasendika n'amashirahamwe yigenga. Ntimwoheza kuvuga ngo ntitubinjirire hanyuma muca buvuga ngo nimutwinjirire. Abakozi banyu barashikirije imyidodombo nabo, abakozi bari mu masendika, aho usanga umukozi bamushira muri sendika ku nguvu, ugasanga umukozi umwe ari mu masendika nk'atatu bamushizemo ku nguvu, hanyuma bagaca bahenda mu bushikiranganje ngo niba bakata amahera baja guterera mu masendika. Ubu rero dushaka yuko umukozi nawe mu kwinjira mu isendika yinjirayo nawe kugushaka kwiwe ntagenda ku nguvu,
hanyuma no guterera terere ku neza yiwe kuko arazi ko isendika nishira hamwe giwe. None rero kuri ico kibazo mwavuze umunsi twogira inama ya bose y'abakozi bose tukaraba ivyo bemera n'ivyo batemera. Mugaje ndazi ko badushikirije ko hariho abakozi bakamahera ku nguvu mu masendika batayiyandikishijemwo. Ahubwo rero no kwitunganya neza umukozi aje mu isendika ashaka. Nimwitunganye rero iwanyu. Twebwe ico tuzokora mu gihe mwagize amatati tuzobafasha kuyatorera umuti. Mugabo uno munsi twe twashaka yuko umukozi azokotiza ku gushaka kwiwe. Abandi mpanura n'abakozi mu bisata vy'igihugu. Dukora ibishoboka vyose kugira ngo no mu bisata vy'igihugu umwimbu uboneke. Kuko turabona yuko hari habumenga ahubwo n'umwimbu ubonetse baca bashaka kunyuruza. Kubera ivyo rero shaka gusaba kandi amasendika dufashanye. Abakozi bose bo mu bisata vya leta turasavye mudufashe. Tugwanye ba kaboko. Tugwanye abasesagura itunga ryayo mashirahamwe. Amasendika murereke mu binderetse. Kuko twarabonye ko benshi gituma binuba banka ko mubaraba ivyo bariko baranyonora. Ndabasavye murereke kandi bibaye ngombwa muze mwandike icegeranyo mukindungikire aho muzobona bariko baranyonora kugira tubahane. Turi kumwe twese ndazi yuko tuzobishobora. Nta kuntu nakwe dushobora gutera imbere hari habo dutera intambwe nabo bagakwega ukuguru ni gutera iyindi ntambwe. Abo banyonora itunga ry'igihugu, abo banyonora umwimbu nibo bashaka yuko Burundi budatera imbere. None ndabasavye mwebwe abari mu masendika cyane cyane mu bisata by'igihugu mudufashe kuturerekera. Bazobinuba nivyo mugabo imisi yose umuhizi niko bimeze ategerezwa kurinda. Nimukore ico muzi nuko umukuru w'igihugu muri kumwe. Niba uwo muyobozi abinuba aruta umukuru w'igihugu tuzoheza tubirabe neza. Nico gituma rero ariyo mpanuro nashaka guherezaho ku bakozi b'igihugu cyane cyane ariko nkebura n'abarundi bose. Kuva uno munsi nababwiye yuko dufise igicapo ico dushaka tuzoba turi mu 2040. Kubwa ngingo ndabishaka ko tubiba mu myaka 5 Burundi bwoba bwahindutse. None rero umwe wese nibaze mu mutima iwe ati jewe mu myaka 5 nzoba meze gute. Umwe wese avyiyumvira ushaka kuzo umeze gute. Daba aho hirya no hino yawe urabe ico ushaka kuba mu mwaka w'2040 uti nzoba ndiki. Twaba dushaka ubuzima buzimbuka nta kindi kihari nuko twogwiza umwimbu kugira ngo dushore hanyuma dushoye amahera tuyaronke duce dusanga twese dufise amahera. Kuko kujya uvuga ko bizimvye uwabirondeye nawe avuga ko bizimbutse ahubwo ibe ikwiye kuduga. Kubera iki? Kuko umwimbu uracari muto. Nimuze rero twese tuje hamwe tugwiza umwimbu hanyuma igihugu cacu gitera imbere. Mu guheraheza rero nagira nsubire kubakengurukira. Nkengurukira cyane cyane mwebwe bo muri iyi ntara nziza ya Bururi. Kuko namwe muri ko muratera imbere kandi ndabakengurukire ko mwaje muri benshi kutwakira. Vyerekana ko mufise umutima udukunda. None rero naho no munsi tubonyana nanye gatoyi mu minsi za nzogaruka nje kubatemberera kugira ngo tube turatera abiri kuvyerekeye ingene igihugu cacu cotera imbere. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Duha amashimeshi umuvyeyi wacu, duha amashimeshi umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu se Barundi akongera akaba n'umukozi wa mbere. Kuva isiremwa intara ya Bururi ntiyabwaronke amateka nk'ayo no munsi. Hanyuma barakurikije na caciyumviro muvuga muti irishinge reka turirandure twororere mu mpongore. Rero nagomba
muri kano kanya kuba ndongoye mu ntara ya Bururi bantumye bati muvyeyi se Barundi warabigishije umugambi mwiza aho zabihembe zahora zigwa mu manga ubu zaragwije umwimbu sinzi rero abo twasangiye ibikorwa kubo kwegerera hano kugira ngo turabire yuko twaba twaroroye neza kuko twe twihweza intambwe ni nziza cyane intara yavuze yuko ishobora kubagabira inyana z'imikurira zitera ziri mu kwima zihegerekezwe n'ibiseke birimo akaganuke bahezagire mwese kandi bahezagire murakoze cyane kandi bahezagire murakoze cyane kandi bahezagire kandi bahezagire murakoze cyane murakoze cyane